Amashyi s'il vous plaît. Bahora banyita ngo mama fashion kubera ko murabizi ko mfise aho ndandariza impuzu z'abadamu, ariko uyu munsi ntabwo nkiri mama fashion gusa, ahubwo ndi mama Leko. Aho muzeze murambona hose yes, muzeze muraba mama Leko. Igikorwa catwicaritse no kugira ngo tubereke ibi bikorwa byiza twari tumaze igihe turi mu ruganda turiko turagerageza guhingura kugira ngo tuzobishikirize abantu babashe kubikoresha. Ico nshaka kwizeza abantu mbere yuko dufata umwanzuro wuko twemeza ko tugiye gutangura kubishikana mu bantu batangura kubikoresha, ubwacu twarabyipimiyeko. Organisations cyane cyane abamama nibaza yuko tuzobana muri runo rugendo rwo gukira amatashi mu maso. Even me murabona ko aracyari utuntu naragerageje gukoresha aya masabuni, mbonye ari sawa ngiye gukira ndavuga ntoya reka ndindire nzokire ndiko ndabamaza kugira abantu babone yuko amasabuni dukora ari neza. Simba vengira ngo ntango yo kwamamaza mfise ko nziza bizongora gusigurira abantu none kusa neza mu maso byagenze gute, ariko babonye ko nyuse tuno tuntu mu maso dukenya abanga babwiye ati muze dutangurana urugendo rwo gukoresha isabuni ya Leko, bakabona ikintu cyahindutse ku mubiri wanje. Nibaza ko bizotuma n'abandi batugira icizere. Kukazina nitwa Bakugusa Emmanuel, sanzwe n'umuyobozi ajejwe iby'ubudandaji muri restaurant company. Nkuko rero umuyobozi mukuru aheze kurivuga, uruganda rwacu mwumvise izina ryako restaurant company, wiyemeje kunagura bihingurwa ari byo tugiye gushira ku mugaragaro uyu munsi. Rero twebwe ibihingurwa duhingura twamaze kubivuga ni mu bwoko bw'amasabuni, ariko ayo masabune yacu ari mu bwoko bubiri: aya amazi liquide n'isabune zigumye solide. Rero muri make izo sabune duhingura ziriko ibirango byose muzosanga zanditseko ngo Leko. Muhava mwibaza ati none iyo Leko ni giki? Iyo Leko muri make ni funyafunyo z'izina ry'uruganda. Iyo Leko ni restaurant company twariyumviriye ko twobyegeranya kugira ngo bikunde kuri bya bihingurwa byacu, umuntu azokibona azobone ko kantu acamenya ati yamara ni rwa ruganda batubwira restaurant company, aricyo gituma kuri buri sabune yose biriko. Rero muri make ntabarambiye ngomba ndabereke produit imwe ndababwire n'icyo ikora mu kozi. Produit duhingura twavuze ko ziri mu buryo bubiri: le produit liquide, le savon liquide et le savon solide. Mu liquide rero, le savon liquide turafise iyo twita Leko soap mixage. Iyi sabune rero nayo twababwiye ko duhingura ibintu mu buryo naturel, cyane cyane kuko niyo ntumbero yacu, dukurikije n'akarangamutima ko amagara y'abantu. Rero iyi sabune nayo akamaro kayo ni sabune nziza imeze neza cyane, imesura. Turayikoresha mu buryo bwo kumesura impuzu, tukayikoresha mu gukoropa no mu koza ibiyo turayikoresha, kandi bikora neza cyane kuko ni sabune imeze neza. Wimesuza gahuzu aho uciye baravuga ati ako gasabune ngira uwo muntu n'agaparfum yamesuza, ariko ni ari isabune. Iyi rero twarasizeho isabune y'ilitiro imwe, twasha dushyiraho rero n'ilitiro 5 zayo. Muri make rero akamaro kayo nyamukuru nako gukora isuku, byambagwa n'isuku aho tubaye. Niko kamaro k'isabune iyi tuyita mixage. Kantu Leko ntitukibagira ko kaguma kariko. Twafise n'iyindi sabune ngaha, iyi nye tuyita Leko detergent. Iyi ni detergent, iyi nayo akamaro kayo tuyikoresha mu isuku y'ivyombo, amasahani turogesha, ibirahuri turakoresha, no kubiyo nahone turashobora gushirako kuko ni sabuni imeze neza. Muhava muca mwibaza ati none ibyo bintu by'amazi ko tumenyereye urukubise nko ku sahani utoshirako
akaboga ngo bigende neza byo guma bimotako, ariko ni isabune imeze neza uruganda rwayiyumviriye ko kandi uburyo bwiza. Niwa yabogesha iryo sahani uzofungurirako kakamoto ntakuzovumba, bimeze neza. Hama kandi turafise n'indi sabune iyi nayo shampoo, iyi nayo ni shampoo. Mwumvise directeur general ivyo yavuze ati amara twariyumviriye no ku bantu babigeme, aricyo gituma twiyumviriye ko ALVELLA muhimbare ko twokorana nawe, nukubera twabonye ibi bintu by'isuku navyo ahanini ijambo iraba abantu babigeme n'aba fasoni. Tuca rero turavuga ati nabo barakenewe kandi ni vyiza, tuca dushiraho ino shampoo. Akamaro kayo nako benshi barakazi, abigeme barakazi, niyo koga mu mutwe tukayikoresha mu isuku ryo mu mutwe, imishatsi tukayisukura bikagenda neza, kandi wayoze ntiwidoga, mu mutwe haramera neza, imishatsi ikamera neza, bikagenda neza. Muri make rero ni isuku ryo mu mutwe. Shampoo y'abahungu. Ego n'umuhungu yoyikoresha ntacyo bitwaye, imeze neza. Hama kandi twavuze ko dukora n'amasabune ari solide. Izi sabune zose twababwiye izina ni ryarindi ni Lepo. Mugabo ino sabune tuyita gifuru, kuko iyi sabune ni multisage solide. Rero izina ryayo natwe tuyita kwari Lepo sana izuba, kuko isabune hose umuntu wari wese arikoresha. Turikoresha mu kumesura, mu koga, mu koza ivyombo, nahone irakora hose. Isabune imeze neza kandi bikora neza. Hama kandi ntivyahereye ngaho, muri aya masabune dukora turafise n'ayandi masabune yo mu bwoko bwa solide. Aya nayo icyo tuyakoresha ni isuku ryo ku mubiri, kwisukura ku mubiri. N'amasabune muti ntakora akazi ko koga gusa, harimo no kuvura utugwara two ku mubiri. Umuntu ayoga urubandu rurahera, amahere agahera, umuntu agasigara yagayaga, kandi murabibona abari ngaho imbere bameze neza, baramaze kukicisha ko bakabona ubwiza bwabo. Nuko rero izi sabune zacu twababwiye ko zose ni Lepo. Iyi tuyita Lepo soap kirikima, iyi nayo tuyita Lepo soap moringa. Twababwiye ko dukora mu bintu naturel. Moringa turayizi akamaro kayo, irafise akamaro ku mubiri, nico gituma ko twavuze ati turakeneye ibintu by'isuku n'amagara meza, nayo turayakeneye. Nico gituma rero twiyumviriye ibi bintu ko twobihinguramo amasabune. Ibi bintu ntibikora ku mubiri gusa, no kubifungura twari kubifungura, muga twaravuze ati umubiri nawe reka tuwufungurire bino dukoresheje mu buryo ko kwigirira isuku ku mubiri. Nuko rero izi sabune zacu kandi nkuko twababwiye ziba ziriko ca kirango twavuga ca Lepo, uzosanga kiriko. Iyi rero uyibonye kino kintu uzocumenya ati ni rwa ruganda, nta rundi nirwo ruyihingura. Iyi twavuze ko ari Lepo soap moringa, kandi turahingura n'iyi ka kantu kacu ntikabura ko Lepo rya zina ry'uruganda. Iyi nayo ni Lepo soap kirikima. Akabirya rero kacu muri izi sabune zose hari akantu kabirya kari muri zo, nukuvuga izi sabune zacu zimota neza. Wayoze aho ushiye baravuga ati umuntu yisize utuvuga, ariko ni ya sabune zimota neza, byose zibikora neza. Nuko muri make niko bimeze nk'abarambiye
nivyo kujanye n'izi produit dukora ziri mu buryo bubiri mwibuke ko ziri mu buryo bubiri zose na ka kantu ka Leko ka Restore Company haba kuri aya savo liquide n'amasavo solide nuko rero tugire Restore Company Nintsinzi tugire ko gusa neza no kumota neza kuri twese ndabaramukije cyane icambere na mbere manje gufata kano kanya ngo ndabashimire bivuye ku mutima ko mwumvise akamo kacu mukadutera iteka mukatwitaba murabizi yuko uko twagerageza gukora uko ariko kose ibikorwa bidafise mwebwe nta hamwe bishobora gushika mw'isi y'uyu munsi ni ngombwa uko umuntu yoba n'impano kose uko umuntu yoba afise ibikorwa byiza akora uko ikintu coba ari ciza uko ariko kose ni mpaka aba afise abantu ari bo mwebwe kugira ngo bashobore kumufasha kubishikana kure mumbe rero ngo turabashimiye cyane ko mwatwemereye kwitaba kano kamo kuri uyu munsi hama twicaye ngaha kw'izina rya Leko Company ntabwo twicaritse ngaha na ALVELLA MUHIMBARE usibye ko uno munsi biri official ko nanjye ndi umwe mu bagize Leko bahora banyita ngo mama fashion kubera ko murabizi ko mfise aho ndandariza umunsi w'abadamu ariko uyu munsi ntabwo nkiri mama fashion gusa ahubwo ndi mama Leko aho muzeze murambona hose yes muzeze muraba mama Leko ama igikorwa cyatwicaritse no kugira ngo tubereke ibi bikorwa byiza twari tumaze igihe turi mu ruganda turiko turagerageza guhingura kugira ngo tuzobishikirize abantu babashe kubikoresha ico nshaka kwizeza abantu mbere yuko dufata umwanzuro w'uko twemeza ko tugiye gutangura kubishikana mu bantu batangura kubikoresha ubwacu twarabyipimiyeko turamaze turabikoresha haba mu kumesura haba mu amasabuni mwabonye turagerageza turayoga kubera ko ikintu conona umubiri ntabwo ukibona uyu munsi gusa biragusaba umwanya ukamanza ukavuga ati ikintu ngomba guha abantu manze menye ko nanjye ntaze produit nziza turetse n'ibyo ntabwo twapimye ku mubiri gusa ahubwo ibi bintu bikorwa n'abantu bavyigiye majambo make birujuje ubuziranenge kandi biremewe no mu buryo bwa sante ko bidashobora konona ubuzima bw'umuntu uhereye uyu munsi izi sabuni tugiye gutangura kuzishikana mu bantu nibaza ko namwe murakoresha amasabuni dufise nyinshi twazanye ngaha make sure ku mafaranga wazanye ntutaha udatahanye sabuni ngende mudushoreye kubera ko ni mwebwe muzodushingira intahe ngira muraduha Yes, thanks irahari. ni mwebwe muzadushingira intahe mukavuga yuko amaproduit yacu ari meza hama fashe n'akanya ko gushimira Leko kuba barandavye mu bandi banyempano benshi bakabona yuko ari jewe umuntu mwiriye kubaserukira kugira ngo nshikane ibikorwa byanyu kure banyakubahwa sinzi bakoze isoni cyane cyane ko ari ryo shirahamwe rya mbere ringiriye icizere rikambonamwo ko nshobora kubakorera bino bikorwa bigashika kure nzotuma baticuza impamvu bampisemo nk'umubrand ambassador ahubwo banashima Imana kuba Imana yarabahiye reka njye guhitamo jewe kubera ko ibikorwa byabo nibyashika kure nanjye nzobashitse kure kandi nitwakorana neza bizotuma n'ayandi makampani nayo angirira icizere akabona yuko dushobora gukorana nuko ndabashimiye cyane ko mwemeye kubana natwe sinovuga amajambo menshi babasiguriye amasabuni ukuntu akora turayakenera mu buzima bwa misi yose cyane cyane abamama nibaza yuko tuzobana muri runo rugendo rwo gukira amatashi mu maso even me murabona ko hari aracyari utuntu
naragerageje gukoresha aya masabuni mbonye ari sawa ngiye gukira ndavuga ntoya reka ndindire nzokire ndiko ndabamaza kugira abantu babone yuko amasabuni dukora ari neza simave ngira ngo intango yo kwamamaza mfise ko nziza bizongora gusigurira abantu none kusa neza mu maso byagenze gute ariko babonye ko nyise tuno tuntu mu maso dukenya abanga babwiye ati muze dutangurana urugendo rwo gukoresha isabuni yareko bakabona ikintu cyahindutse ku mubiri wanje nibaza ko bizotuma n'abandi batugira icizere bagakoresha amasabuni yacu murakoze kuri byose tugirere ko Imana ibahumurize Mubundire banya ko bamenyesha makuru tubandanye n'ino gahunda muri signature de contrat nibaza ko AVELLA MUHIMBARE ndetse na rihingura company Mbagare gato ese titre AVELLA MUHIMBARE atuziyo yakiri amahiri twamukoye bidakaze titre cyane Amashi yanyu s'il vous plaît. Birabaye. mbere cyabajijwe umuyobozi mukuru wa rihingura company abatumvise izina ryiwe yitwa Niyonzima Enrique niyo kubw'izina rya rihingura company yari yabatumye ko nabo twasangiye ibikorwa harimo Wima Entertainment turabashimiye cyane kandi mwakoze kuhashika ariko tukizera ko n'igihe kindi tuzobatuma ko mu bindi bikorwa nk'ibi muzotwitabira icyo turangiriza ko mudufate mu mugongo namwe mu kugira ngo ibi bintu byacu bimenyekane kuko bimenyekana niko abenshi muri twe tuzisanga turi muri rihingura company twese twakwifuza mbere ko mwese muba muri rihingura company rero Imana ibaje imbere mu bikorwa byanyu
yongere iteze imbere yitwa company. Murakoze cyane. Tuje gusinya amasezerano kumwe na Restaurant Company bari kuri no munsi aho cyari kwakomeye cyane amasezerano hagati ya Wema Entertainment ariko nibice ku muririmbyi wayo Alva Muhimbare ari wewe nyene na Restaurant Company. Utubwire mega nikine gikorwa kijanye niki muzokorana iki muri rusange? Murakoze cyane hama deje gusinyanya amasezerano na Leko Company uhereye no munsi akaba ari jewe nzoba njeje kuza ndashikana ibidandazwa byabo kure mu buryo byo kwamamaza. Nukuvuga ngo njeje kwamamaza ibikorwa byabo aho muzoza murabona amasabuni yo kwisiga, amasabuni yo kumesura, amashampo yo koga mu mutwe. Ibyo byose nivyo tuzoza turabashikiriza haba mu gisagara ca Bujumbura, haba ruguru ndetse no hanze y'igihugu. Ku bantu bose bazoba babyifuza ibidandazwa turashobora kubibashikiriza nta kibazo. Murakoze. Akamo ku bakunzi bawe, kivuga ku bakunzi bawe, abakunzi ba Alvella n'abantu bose bakunda isuku nkuko bivuze kubikoresha mugiye kuba gukorana na Leko kudandaza. Abantu bose bankurikirana n'abakunzi banje barabizi neza ko gusa neza nico kintu ca mbere umuntu akwiye kwamakora mu gitondo iyo akivyuka ahejeje gusenga. Ahejeje gusenga you make sure ko wavyutse woze, hama ahejeje koga utegerezwa kwambara impuzu isa neza imesuye mu majambo make. Guhera uyu munsi rero nifuza ko buri muntu wese ankunda n'uwunkurikirana yotangura kutwizera agakoresha isabuni yacu cyane ko zimota neza kandi ntabwo zonona ku mubiri. Hari amasabuni amwe usanga umuntu akoresha ugasanga iyo wayikoresheje yakumyoye cyangwa igatuma impuzu yawe yeruruka, ariko amasabuni yacu ni meza arizewe. Nibaze batugerageze bazotubera igishinga nayo ko dukora ibintu byiza cyane. Murakoze. Yego. Ni MC Dioneze kuva kuri Santima TV. Alvella ndagiye cyane kuba Imana ikirabana gutera iteka mu kuguri kurakora. Mbega wewe uyumva gute muri no mwanya kuba ari we wahisemwo ko bagutora muri kino kibanza kushobora kuba brand ambassador wino Leto Camp? Nta mwana w'umuntu numwe yo kuyumvira ko atari Imana yakuyumviriye. Nibaza ko ni Imana yangiriye icizere, hama ico cizere igishira muri rino shirahamwe barabona ko dukwiriye gukorana. Kandi ndizera neza ko kuva Imana yemeye ko ari jewe nkorana nabo izotuma ndanabakorera ibirenze ivyo bari banyifuza ko nishirahamwe ryabo ndarishikane kure kurenza uko bo bari bavyitega. Ariko ntabikoresheje na jewe ndizera ko Imana izoshoboza. Benshi barakunda kwidogera abaririmbyi iyo bahaye amakontra ko mutubahiriza ivyo muba mwasezerana. Mbega ni cyo kintu wewe ugiye kubemerera ko ugiye gukora gitandukanye n'abandi bagenda barasinyisha amakontra ugasanga ibyo basinyishije ntibabiranguye ntibabikoze ngo vyatuza gukoreka? Abantu benshi barakunda kuvuga ngo nta muntu numwe yivuga nabi. Reka muntize umwanya kumbure muzobona ko hari itandukaniro ryajewe nabo benshi muri ko muravuga. Cyane atari jewe ndabivuze, ahubwo ishirahamwe tuzoba turiko turakorana nibo bazogushingira intahe niba koko hari itandukaniro hagati yanje nabo bandi bantu. Yego. Murakoze. Ndi umwana w'umukobwa akunda gukora, n'ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakajye. Abandi barira akazi, jewe ndose akazi ntivyo mbangamira. Aho kugira ngo nivuze ubukene nzokwivuza uburuhe, nzopfuma ndara nasinziriye, ariko ntume buri gikorwa cyose njeje gukora ndagikore neza kandi gitera imbere. Murakoze. Ego. Tugena boss Alia. Ça va? Oh, murakoze narindushe.